wongera icyo kintu kiragoye kuko ari igihe natwe gusanga dufite abana bashobora gukora n'akantu k'akarato k'umwana cyangwa agahuzu ariko ni keza pe sinogasiga kandi ufite k'akanote tufate ni 5,000 wabitse mu gashakoshi aya ndashira kuri konti cyangwa ndafite akabuwate muhira nshiramo amahera nkagomora ariko rero biragoye niganda turemwe turakunda ibintu byiza je nibaza ko ako gafaranga ukaronse leven kurusha arizo utangura gukura nego donc ugifata amahera nimba zoba ari 100,000 nimba zoba ari 200,000 bivanye nayo uronka leven kurusha gacha wiruka muri banki cyangwa gacha wiruka muri kaka boîte mugabo ujya mu boîte nabwo ujya bwo muhira ari igihe wumva nyene ko arabavye kuko ushobora kurara ubusa mfise akaboîte ndasubiye kubaha ikaze hano ku Mibereho TV ndashima Imana ko nkiri muzima namwe kandi ndizera neza ko aho muherereye bimeze neza nuko uno musi n'umunezero ntangere kuko hari haheze igihe kininiya tutavugana kubera imvo canke ziriya ariko utwo twari turiko turabategurira twari twiza cyane nukuvuga ko uno musi n'umunezero ntangere kuko turafise umushitsi hano muri studio z'Imibereho TV n'umunezero ukomeye cyane ko murazi neza ko ibikorwa nahora ndabikora jenyene ibiganiro nabishikiriza ndumwe ariko uno musi n'umusi mwiza n'umusi w'umunezero kuko turafise umushitsi hano ku Mibereho TV ni umudamu mwiza cyane tugiye kubandanya dukorana ibikorwa hano ku Mibereho TV tugiye gufashanya donc reka abidondore nuko umugume ku murongo byinshi biri nyuma nkuko nari nabibabwiye turafise umukenyezi agiye kudufasha ibiganiro hano ku Mibereho TV reka ndamuha umwanya abidondora mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye n'umuntu wese aherereye nitwa Edia Kizumutima ndi umukenyezi uko bivuze nkaba ndi umuvyeyi muzunga minsi yose naho ndaririmba nkongera nkagira ibijanye no kureba mubiri n'ibyo bakunda kwita makeup biraza ko ari ibyo bintu byose turamenye buke tuzoja turabana mu biganiro murakoze cyane Edia ego tugiye kuvugana uno munsi ku kijanye no kuziganya donc abantu benshi birabagora ugasanga kuziganya byamugoye kubera usanga kenshi agafaranga akaronse hariho iyindi ngorane yarafise kanaka mbega ikintu cyo kuziganya wokivuga kwiki kuziganya ikintu ciza kuziganya ikintu ciza ko utaziganyije ntubu wiyumvira ejo hawe uziganyije urabaho neza uziganyije ntugiri icyo nita stress cyangwa twese tubyita stress mu buzima kuko iyo uronse utwo dufaranga yego ushobora gutunga ari mu madeni ukeneye n'ikindi kintu kandi kigoye ugasanga amadeni waramaze kuja mu madeni atari make uronse utwo dufaranga uturonse cyari gusaba umva yego ayo madeni urayafise kandi urafise novuga amabesoin ukeneye mu rugo rwawe canke iwawe sinzi ingene nobivuga ariko nibaze ko kuziganya ari ikintu ciza kandi nkenerwa mu buzima bwa misi yose ku muntu uwo ari we wese kuziganya mu musanzu birakenewe kuko ntushobora kumenya ati ejo bizoba bimeze gute donc kuziganya ni ikintu ciza cyane musanzu hari ikiganiro twigeze kuvugana ko hano ku Mibereho TV kivuga ingene umuntu yogira organisation y'uburyo bwiwe uburyo yoba aronse ingene yoborganiza kugira ngo asange no kuziganya yabishoboye donc hariho les 50% z'amafaranga aba yinjiye donc agakora muri besoin primaire ni gufungura donc nibijya bintu udashobora kubaho udakoze murazi neza ko umuntu ashobora kutabaho afunguye kunywa amazi donc kwivuza kwambara kuronka haryama ibyo ni ibintu byankenerwa utegerezwa gukoresha ayo mafaranga yawe
le 50%, ni ukuvuga ibice 50%. Muratubabarira ku rurimi, hari igihe usanga kaciyemo, ariko twifuza ko ku mibereho TV dukoresha ikirundi kandi ciza. Donc ibice 50% bikaja mu bintu vya nkenerwa, ibindi bice 20 bikaja muri les besoins secondaires, ni ukuvuga ibintu vyo kwinezereza, donc kwambara neza, gusohoka, kuramutsa inshuti, abagenzi, ugakoresha les 20%. Izindi 20% ariho dushimikira cane cane no munsi, ibice 20% bikagenda muri ukaziganya. Donc ako gafaranga ukaraba ukuguruza konti muri banki, ukayashiramo akagumayo, komisiyoni yagwira ugakora umugambi kanaka. Ibindi bice 10% bikaba ikigira 10, kuko harya Imana, donc umuhezagiro kenshi urava muri ico kintu. Ntimwibagire, nimba Imana iguhaye 10,000, wibuke ko igihumbi atari icy'iwawe. Nibaza ko tuvyemeranye ego. Donc nibaza ko ako ka organisation ugakoze, donc ko kwiorganiza ubikoze uko, nibaza ko utebuka reisisi. Sinzi icyo ubivuze kwivyo. Nivyo nije numva ataco nokongera ko, ahubwo noshimika kuri ivyo nyene. Ivyo avuze nivyo, kuko kuziganya bizana kumererwa neza mu buzima. Ego nivyo abantu benshi uraronse akanoti ugakeneye, wari ukeneye kunezerwa, wari ukeneye kumva umerewe neza, muri ukeneye kwambara neza, wari ukeneye gusohoka. Ubundi turakunda kuja ku kayaga kuri plage, ariko ukibuka ko ufise 20% yo kuza kuryoherwa. Izo 20% gusa, izo zindi zisigaye sigwawe. 10% ni y'Imana, bien sûr. Iyo dime no kwama twibuka ko Imana idukorera byinshi kandi bitangaje. 10% ni yayo, hama 50% nazo ni za bezo zacu nk'uko wabivuze. Je n'ukuri ndabitahura 100% turi kuravuga, kandi umuntu wese abigenje nk'uko, twese abantu tugiye turabikora nk'uko. Nibaza ko ikibazo co kugira amastress y'ubuzima, mbega ejo nzofungura iki, ejo nzogenda gute, nibaza ko vyogabanuka. Nibaza ko umuntu ashobora kumererwa neza avyigenzamo gute. Nizere ko tugiye kugerageza, kuko donc hariho iyindi probleme, ikindi kibazo nkunda kubona naje kikunda kunshikira. Hari igihe watembereye ugasanga ufise nk'akanoti mwishakoshi, kandi vraiment wari uzi yuko uza kugatwara kuri banki, cyangwa uza kugatwara mu mbeba vyita bimwe vyo gushira mu nzu intuze mugabo rero ukaba wayagendanye, donc ugasanga ubonye akantu keza ntushoboye kukihanganira. Donc nibaza ko n'amasantima twoyakuramo vraiment, ukamenya yuko donc zirya pourcentage utegereza kuzubahiriza kugira ngo ugire ikindi kintu uzoshikako mu buzima. Ego nibaza ko sitwari kandi kajambo wokongera. Ico kintu kiragoye, kuko ari igihe natwe gusanga dufise abana bashobora gukora n'akantu k'akarato k'umwana cyangwa agahuzu, ariko kari ni keza pe, sinogasiga. Kandi ufise k'akanoti dufate ni 5,000 wabitse mu gaje mw'ishakoshi, aya ndatwara kuri konti, cyangwa ndafise akabuwate muhira nshiramwo amahera nkagomora. Ariko rero biragoye. Nigo turemwe turakunda ibintu byiza, ariko twibagire, kuko niwo tuja kukagura uzi ko mu yitwa za gufungura. Ahubwo rero ikintu hariho icyiyumviro giciye kizwi nyene. Je nibaza ko ako gafaranga ukaronse, les 20% arizo utangura gukura. Donc ugifata amahera, nimba zoba ari 100,000, nimba zoba ari 200,000, bivanye nayo uronka. Les 20% ugaca wiruka muri banki, cyangwa ugaca wiruka muri kaka boîte. Mugabo ujya mu boîte nabwo ujya bwo muhira, hari igihe wumva nyene ko harabavye, kuko ushobora kurara ubusa mfise akaboîte. Ego vraiment buragira, ariko nibaza yuko umwe wese ukiyorganiza, donc ukamenya yuko ari priorité utegereza izo 20% kuzibika. Kandi nibaza ko hariho ikintu gihambaye ushobora gushikako
ugize iyo disipurine. Ego rero nibaza ko ari byiza, ni byiza cyane kuko konti panye irafasha, canke ibyo benshi bakunda kwita konti bloke, kuko ntugenda aho ushakiye uno munsi ndakeneye 10,000 reka nje gukura, ejo ndakeneye 10,000 reka nje gukura. ego ntibyemewe kandi ntibinakunda. wayashize ko wayashize ko ni kuziganya nyene. ego mbe kubera iki ibimonyo byo byiziganyiriza ariko twebwe abantu tumenyera kuziganya? ego hari ijambo mu migani 6:8 bivuga ku byo kuziganya. ibimonyo biraziganya, bivuga ku bijanye n'ibimonyo uko vyiziganyiriza. rero twebwe abantu tumenyera gute kuziganya? kandi dufite ubwenge gusumbya ivyo bimonyo. n'amafumi kuba tumva ibimonyo vyahise n'amafumi mu gifaransa, kuko uvuze ikimonyo muri generation y'ubu birabagora gutahura. ifo ko baza bariga cyane cyane. nibaza ko ari ivyo kwiga kuziganya uko bimeze kose, naho utoziganya 100 canke 200 n'ibihumbi 10 biraziganyika, n'igihumbi birakunda kuko nta kintu na kimwe kitaziganyika. nibaza ko ari ivyo. murakoze. ego murakoze cyane. uno munsi wari umunsi ukomeye cyane kuko ni irya mbere ku Mibereho TV dukoze ikiganiro turi babiri. ndabashimiye cyane, murakoze cyane. ego nuko ntimwibagire gufyonda aho hepfo handitse ijambo subscribe ku bafite telefone mwazishyize mu cyongereza, muza kubona ko hari ijambo subscribe, murifyondeko ufyonde n'agakengeri kari hirya, ako kazogufasha iminsi yose dusohoye video hano no ku Mibereho TV, uzoca ubona notification ikwereka ko hariho gishasha kije. ku bafite telefone ziri mu rurimi rw'igifaransa handitse ijambo s'abonner. iryo jambo rero uri kuraraba ino video rikaba rigitukura, gerageza ufyondeho ryirabure. nuko turanezerewe cyane, murakoze cyane. naho mu kiganiro kizokurikira, Imana ibane namwe.